bonesha waguhera yo bahemutse. Bonesha number 1. Bonesha no munsi sinumva ngena no wita ni nakanyamuneza kenshi cyane gose no munsi tutazofa twibagiye twebwe ngaha nk'abakozi ba radio Bonesha hama mukuri sinzi umva hari hagiye gukwira imyaka 6 tutinjira ngaha tudakora hama oya sinumva ko ivyo novuga sinze no gusubira gukenguruka gose abafashe ingingo yadushikanye ngaha anye akaba cancara y'umukuru w'igihugu tukaramushimiye cyane gose turamusaba kandi ko yo dushigikira mwabonye ivyuma ngena vyabaye byose byarapfuye ego nivyo twagerageje ku jenga gatonya turasubira turatangura kuvuga uno munsi ariko ni ibintu bidashemeye hari abadutijije icuma kimwe hari ikindi hari kugira twari twikumbuye gose twaci tunyaruta kugira ngo abanywanyi bacu dusubire tuganire tubonane dutangura ibiganiro dutanguranye ibibazo byinshi ariko turizeye yuko yaba umukuru w'igihugu yaba n'abandi bose bazi akamaro ko kumenyesha amakuru bazi akamaro k'amaradiyo bazodufasha ku ngorane tuzogenda tubatura tugiye gukora kugira nyene twari dusanzwe dukora mbere tugiye no kurushiriza cyane dushira imbere kunwanisha guhuza abanyagihugu no kubafasha kwiteza imbere ibiganiro bijanye n'iterambere tuzobishimikira ko cyane gose ibiganiro bijanye n'ivy'amagara y'abantu eka ico cyose kizoza kidufasha guteza imbere uburundi n'abarundi nivyo tugiye gushira imbere cyane ivyo nta kibazo twebwe turazi yuko tuhari vya amategeko yarakurikijwe urabaza bakwereka ibipapuro bo bafise bindi ariko twebwe turabifise turazi yuko atakibazo ivyo nibisanzwe rega hajya mu matora nturumva ko hari abayahakana kandi baba batsinzwe canke numva mugabo urumva nibisanzwe gose yuko uyu agira ico avuze kuri iki canke kiri nababwiye yuko tugize tudendekanije kuvejo byarashobora ko twumvikana muri Bujumbura hose na mu micungararo yaho kubera ivyuma vyapfuye cyane gose ntidushobora gushika ntitura ari icuma ca dufasha gushika imanga kugira ngo duce dushika no mu gihugu cyose ico rero carapfuye gose n'ibindi nibaze yuko ariko tuzugenda dukora kugira ngo dutere imbere. Bonesha waguhera yo bahemutse. Gome nkuko bivuze twarumvise yuko iradiyo Bonesha FM igiye gusubira gukora byaraduhimbaye cyane kuko bagerageje kubikora inyuma y'iminsi mike basuye kuronswa ubwo burenganzira uko rero twasanze aho ikorera hameze nukuri ntawo bide hameze nabi twabonye ivyuma byasambuwe ibiro vyuzuye umukungugu kuko inyuma y'imyaka 5 birumvikana ko hari habi ariko rero ico dushima nuko twabonye bashoboye kwingunganya bagatangura gukora naho amajwi yabo atarashika kure tukizera yuko ejo canke hirya y'ejo haba bonyene canke abasanzwe babafasha bagiye kugira ico bakoze kugira ngo iradiyo isubire gukora nkuko yahora mbere isumbirizeho maze abene igihugu bayikurikirana basubire kuronka ivyo biganiro vyayo ico twabonye nuko barakeneye gushigikirwa batubwiye nuko iyi nzu bari basanzwe bakoreramwo iheranye amahera menshi cyane yababa miliyoni zishika 80 akaba atoroshe kuronka mu gihe bari bamaze imyaka ingana uko batariko barakora
mu gihe tubona ibikoresho byinshi ari ibyo gusubirizwa irakeneye rero abo yifasha mbere tubonera akaryo ko gutera kamo wowe wese yoba yifuza ko uburenganzira bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ibiganiro bukomera ngaha mu gihugu agire icyo afashije mu maguru mashya iradiyo bonesha FM isubire gukora nk'uko yamye abasubiye ku kivi icyo tubatekerera ni kimwe twama tuyagira abamenyesha amakuru bose nuko bokora neza bagakora bisunga akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru bagakora bisunga amategeko nico twobatekerera ariko tukabasaba ko bogira ingufu nyinshi kuko bahereye mu kinogo nova ko bahereye mu kinogo kugira ngo bashire ingufu hamwe bose kandi turizera yuko babikoze gutyo ibintu bizoheza bigasubira mu buryo bonesha waguherayo bahemutse